wayinze ugakatira mu izo ngeso uba wamaze kwandavura. Yego mugabo rero ndashima Imana ko Yesu yaje akamfata akankura aho hantu. Ndibuka ico gihe ndavyibuka nemera kuva ni Gitega nkaja mu yindi komine atari Gitega ngiye gukora utwo tunyanga. Yesu ashimwe canke Alleluya, abandi tugire Kristo naganze. Mwamaze kubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumire w'iteka umukozi w'Imana. Mwamaze kumva kuri micro muri kumwe na Irambona Guilain, nyuma ya kamera ni Bobo Homi. Imana imuhezagire cyane. Tudatevye rero tuganire n'umutumire wacu tumuramutsa amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bariko baratukurikirana bose cyane bazodukurikirana. Ya turashima Imana ku mazina yawe yankunze Emmanuel, umukozi w'Imana wo muri Nayoti. Yego abakozi b'Imana ni benshi bahamagawe mu ngabire zitandukanye. Mbega mwebwe mwahamagawe mu ruhe ruhande? Ni focusinga cyane ku bintu bya worship byo kuririmba. Yego Emmanuel, twibaze yuko yoba yavutse aririmba akijijwe, bimeze gute? Dusangize ubuzima bwa Emmanuel. Emmanuel ntiyavutse akijijwe. Amuga gusa yavukiye mu muryango ukijijwe. Mugabo hajya mu muryango ukijijwe kuko nasanze agakiza sa ku muryango. Agakiza ni ku giti cy'umuntu. Yego Emmanuel avukiye mu muryango ukijijwe kujya nyine abana bakura, arakura mu myaka 14 nkurira mu ishengero. Mugabo nticabuza kutunyanga canke amadegada yakora canke ivyare kandeke kuvyorosha ivyaha ndabikora ndi mu ishengero. Yego dusangize rero ubwo buzima, mbega warubaye umeze gute muri myaka ya 14? Ni bihe vyaha nizengeso wagenderamo kandi vyitwa ko uri mu ishengero? Nukuvuga novuga yuko agakiza canke nakiriye umwami Yesu n'umukiza ndiko ndakwiza imyaka 17 16 gutyo. Kuko ndavyibuka agakiza nakakiriye ni Gitega, je ubundi mvuka imuramvye muri komine novuga ubu ni Gitega yagutse. Ubu ni Gitega yagutse mugabo yari province muravye ya kera. Mugabo ubu ni muri Gitega yagutse. Ubu ngira ni komine. Ngira ni komine. Rero navukiye Imbuye mu Gasura, nkuriraho mugabo si ubu jene canke maze kwigira haruguru gato yanaciye nzi ni Gitega. Ubu kubaganye n'ibiki byose nabikoreye ni Gitega. Ntibihe dutomorere ivyo wagenderamwe nyene wabona ko bidahimbara Imana naho wasenga nkuko abandi basenga? Yego narasenga nkuko abandi basenga, nkaririmba nkuko abandi baririmba. Mugabo ivyaha nkabikora, nta nzoga nigeze nywa. Nta nitabi nigeze nywa. Mugabo narigeze kumera nk'ukubagana gatoyi kubijanye n'abakobwa. Narakubaganye gatoyi, sinovuga ngo ni gatoya kuko wayinze ugakatira mu izo ngeso uba wamaze kwandavura. Yego mugabo rero ndashima Imana ko Yesu yaje akamfata akankura aho hantu akagira umukozi wiwe. Amen. Yego tuvuge yuko uno munsi mwishengero hari abantu baba mwishengero mugabo bafise utunyanganyanga bagenderamo. Yego kuko ndibuka ico gihe ndavyibuka nemera kuva ni Gitega nkaja mu yindi komine atari Gitega ngiye gukora utwo tunyanga. Kandi ndi mwishengero ndirimba ibintu byose bimeze neza, abantu babona bimeze neza. Mugabo hari mu mpisho hari utundi tuntu nakora. Mugabo ndashima Imana Yesu yarambohoye. Emmanuel arakijijwe neza vy'ukuri. Mbega nakaye karusho wacibona mu buzima rukristo umaze guhinduka ukava mu bwo bunyanganyanga ugahitamo gukurikira Yesu? Icambere iyo umaze kuva mu to tunyanganyanga umutima wawe ubwa uragushingira intahe. Iyo niyo nyungu ya mbere. Iyo uri kurakorera Imana umutima wawe ugushingira intahe. Kuko
naho abantu batogucira imanza ngo birigwe barakuvugisha aho bagire gute, ujya mutima wawe urakubuza amahoro, ukagucira urubanza, ukakwagiriza. Rero iyo uri kurakorera Imana mu mpwemu no mukuri, umutima utakwagiriza, ivyo navyo ni vyiza. Wow. Yego. Imana igwezagire cyane. Twe turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Twarabemereye yuko tuzobazanira ibintu bibakomeza, bibahindura, bibateza imbere. Emmanuel. Yeah. Urakijijwe. Yego. Mwishengero. Mbega ivyo kuririmba navyo vyaje gute? Kuririmba nagiye kumenya yuko novuga ko mfise impano yo kuririmba, ngeze n'Igitega niho nabonye kuva kera nararirimba nkagira gute muri Sunday school kora na kuri yo muryango kijijwe, mugabo kitavuza ko nkuru tunyanga muri Sunday school nkagenda narabona ko mfise iyo mpano. Yego, mugabo nagiye kubona neza shitse n'Igitega, niho nagiye kubyisangamo neza. Yego. Emmanuel ubu tumubonye yatanguye no gusora indirimbo. Vyaje gute navyo urengera urwo rugezo ko kuba muri chorale n'abandi ugasora indirimbo nyene zimbaza Imana ku giti cawe? Yego, novuga ko vyafashe umwanya kandi vyafashe nguvu zidasanzwe, kuko burya hajya kumvira, ijambo ry'Imana rivuga neza ngo kumvira biruta gutanga ibimazi kw'ibivu. Novuga yuko ni inama nagiriwe na pasiteri wanje, hajya bajya pasiteri baba batureze barabona umuntu icarimwo. Pasiteri arambwira ati wewe genda usohora indirimbo, nta mafaranga yampaye, yambwiye ati wewe genda usohora indirimbo. Ndiyumvira ati nawe nzoca ndabigira gute, naciye ndayagurana. Indirimbo ya mbere nakoze yitwa Harahiriwe, ni nayo novuga ngo yafashije no kugera hangeze. Yego. Biza gute umuntu asaba n'ideni kubw'igikorwa c'Imana? Nanje vyongora gusobanurira abantu, mugabo novuga ko ari umuhamagaro. Mu rugo baca bavyakira gute wasavye ideni ntugiye kugura umuceri ugiye muri studio? Ivyo nta nivyo nababwiye, nta nivyo yanamenye. We yibaza ngo n'amafaranga ngira ngo kumbure noba nakuye ahandi hantu kanaka, ivyo ntavyo yamenye. None ubu azovyumva mu kiganiro? Oya no kubimubwira nabimubwiye yuko kuko nivyo bigeze kino gihe ntarabimubwira. Oya nabimubwiye, nabubwira ingene natanguye n'ingene vyagenze. Twibutse ko Emmanuel afise n'urubuga kuri YouTube, urubasangize bagende barabe indirimbo zawe. Wandika Niyankunze Emmanuel, cyangwa ukandika Harahiriwe by Niyankunze Emmanuel, ushobora ibikorwa byacu. Yego. Turaje uno munsi twabonye Emmanuel ariko arirukanga mu gikorwa kiriko kirategurwa cha concert vuba. Tubwire mbeki igihe gikorwa cerekeye iki, kimeze gute, bitunganijwe gute? Igikorwa ni igikorwa kidasanzwe. Ni igikorwa kidasanzwe aho tuzogirana ibihe vyiza. Ni igikorwa twitiriye umugoroba w'amashimwe. Hari igikorwa ayo ivy'Imana yakoze kimwe canke bibiri bitatu. Yakoze ku buzima bwanje no ku buzima bwawe. Uko byo bimeze kose, ndaze hari ic'Imana yakoze ku buzima bwawe. Wewe uri kuradukurikirana, nawe uzodukurikirana. Ndabizi neza. Hari ivy'Imana igenda ikora mu buryo ububona canke ubutabona. Mugabo Imana nta n'umunsi n'umwe itigera itwiyereka buri munsi. Rero nico gituma twaciye tegura uwo mugoroba w'amashimwe, ivyo yakoze mu myaka yarenganye, ejo hahise. Rero tuzobikusaniriza hamwe kuri uwo munsi, tubwire Imana ngo Mana warakoze. Amen. Yego. Mbega uwo munsi hatumiwe bande? Hari abashitsi twamaze kubona muzo mwatumiye, bitubwire byose kugira abantu bavyitegure nabo. Uwa mbere ne Musigire. Kuko ni wazona twakira. Yes. Hanyuma wa kabiri ni Clovis King. Turafise na Free Worship. Abo nibo batumire dufise. Wow. Yego. Azora umugisha udasanzwe. Yego. Tuzoba mashimwe. Ni tariki zingahe, sangapi bizobera? Ni tariki 5 z'ukwezi ne kw'icumi. Aho tuzoba turiko turagirana ibihe vyiza, ikibanza ni na Youth Fellowship iri Bwoga. Ikorera Bwoga ha ruhande ya Obuha. Ego. Sangapi? Isaha 9:30. Ego. Imana igwezagire mukozi w'Imana. Nawe murakoze. Twizera yuko izo tariki 5 z'ukw'icumi tuzohezagirwa. Ego.
Merci beaucoup abariko radukurikirana, dushimira umukozi w'Imana, dushimirana wari inyuma ya kamera Bobo. Imana imuhezagire, mwari kumwe na Irambonagire. Gumana na Salocom, tubafitiye vyinshi bibakomeza bibungura. Imana ibahezagire.